On a vu qu'il fallait alors sensibiliser tout le monde sur la valeur de vérité, se dire la vérité, se regarder en face pour se parler de la vérité. Salut guys, muraho murakomeye. J'espère ko meze neza, muguwe neza, mushima no kona tudushimana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro. Nkaba nashitse uno musi turiko turakorera kuri la détente aho twaje muri anniversaire ya Rotary. Aho bagira anniversaire y'imyaka 119 nkuko twagiranye ikiganiro mwabibonye mu misi iheze bari badutumiye. Rero twashitse twagomba tubanze tuganire muri programme bari bafise batanguye kugira conference. Rero batuganirire abo twari turi kumwe abagize donc abari bari muri bariko baragirisha conference batuganirire bike mu byo bariko baravuga imbere ko tuja mu bindi. Murahawe ikaze, karibu. Murashaka twitondora. Je nitwa Guillaume Ndayikengurutse, umwigisha wa kaminuza, nigisha ivyigwa bijanye na politiki, hanyuma nkaba ndumwe mu bagize Rotary. Okay, murakoze cyane. Muri club ndi muri Rotary Club Bujumbura bita Doyen. Okay. Namwe? Nanje nitwa Padiri Bernardo Chubwa, umusaseridoti wo muri diocese ya Ruyigi, nkaba nsanzwe ndongoye novuga yuko ndi umunyamabanga nshingwabikorwa wishira hamwe ry'iterambere n'ubutungane n'amahoro muri iyo diocese. Namwe musanzwe muri Rotary? Oya, jewe na uyu munsi naje nk'umutumire bari basavye yuko no baganirira kubijanye no kurekurirana no gusubiza muri diocese ya Ruyigi. Okay, murakoze cyane. Turabona mwabanje kugira conference, mwashaka kutubwira igituma ari cyo kintu mwashoboye guhera ko imbere yuko muja mu isabukuru yanyu. Twagize uno munsi twahimbaje icyo bita la journée de l'entente mondiale, kuvuga umunsi wahariwe kumvikana ku isi. Rotary rero imwe mu nkingi ishingiye ko harimo amahoro, harimo gutsimbataza amahoro. Icyo gituma twateguye iki kiganiro kugira tuganire n'abantu batandukanye bashobora kudufasha kwiyumvira ku bijyanye n'amahoro haba mu isi haba ngaho iwacu, kuko mu byo Rotary yifuza nuko amahoro atsimbatara hagati y'abantu no hagati y'ibintu. Ego, mwari mwifuje kugira ico kiganiro abatumire bari bande? Twatumiye abantu batandukanye. Ubwa mbere twaratumiye umusaseridoti Bernardo Chubwa wo muri diocese ya Ruyigi, akaba arongoye ishirahamwe ry'iterambere n'ubutungane n'amahoro muri diocese. Ego, tukaba twamutumiye dufatiye ku bikorwa vyiza bariko barakora muri diocese yabo ku bijanye no gutsimbataza amahoro. Hanyuma twaratumiye umwe mu bakozi b'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bari ngaho i Burundi yitwa Frederic Lamy, asanzwe afise ubuhinga ubuzobere novuga mu bijanye n'amahoro n'iterambere, kugira nawe agerageze kuduha ingene abona ibintu, abona ibibazo vy'intambara biba hirya no hino, n'ingene amahoro yotsimbatazwa mu isi. Hanyuma rero twaratumiye na witwa Louis-Marie Nindorera. Louis-Marie Nindorera ni Umurundi, uno munsi akaba akora nk'umuhinga wishira hamwe bita Fund for Global Human Rights. Ikaba rishira hamwe rishigikira yandi mashira hamwe akorera mu karere, aha mu karere k'ibiyaga bigari, amashira hamwe akorera mu gisata cy'agatekazi na muntu icakora agerageza kubafasha kuraba yuko iryo shira hamwe uburyo ritanga kuri ivyo bintu by'amahoro no guharanira agatekazi na muntu by'ukuri ari amashira hamwe afise icari karazanira abantu, icari karahindura mu buzima bw'abantu. Hanyuma twaratumiye na Frere Emmanuel Ntakarutimana, akaba ari mu bo twita abadominika, akaba afise uburambe muri ibyo bijanye no gutsimbataza amahoro. Yaranatwaye umugwi w'igihugu jeje gutsimbataza agatekazi na muntu. Umva twari twashatse kwifashisha abo bantu kugira badufashe gutumbera neza ico kibazo kijanye n'amahoro no gushira hamwe hagati y'abantu, ntiduhave tubigira twenyene kandi hari abandi bantu babikoramo bashobora kuduha umuco ku bibazo bitari bike. Okay, murakoze cyane. Nk'ararongoye ico kiganiro cakozwe uno munsi,
mugereranije muri rusange amahoro yifashe gute haba ngaha mu gihugu cacu no mu karere k'ibiyaga bigari? nariko ndorosha ikiyago. Turabona yuko hariho ibibazo bitari bike, turabona ko hariho intambara ziguma zaduka hafi yacu no kure yacu, yuko isi y'uno munsi hanzwe n'ico kibazo. Ivyo rero twagerageje kwiyumvira mbega nibiki bituma ivyo bigenda gutyo. Ariko rero ntitwirengagije nuko hariho nibindi bikorwa biduha umwizero yuko amahoro ashoboka. Nivyo navyo nyene twabiyanzeko. Ego. Ngerageje kubaza mu musaserdoti turi kumwe, mwavuze yuko muri mu bantu bagize umugwi wo gusubiza hamwe no kureranira. Mu matemonyage mwagiye muravuga yabaye canke yagize, mbega biroroshe biroroshe ko umuntu ashobora kuva mu kibano akagenda akavuga ati jewe narayishe abantu, hama mu kibano afatwa gute, ubuzima bwiwe bubandanya gute? Ego navuze yuko mu bisanzwe ngerageje no kuvuga kuri iki yahejeje kuvuga, twashitse ahantu twabonye yuko ingorane n'umuntu baramana. No kuvuga ibinye vyo kutarabana neza vy'ibikibi vy'ingwano vyama mwisi biriho, mugabo tuba dukwiye kuza turaraba ingene tubifashanya buhoro buhoro, ntituze turasimbiranirako nk'ibikoko. Ego none rero twebwe aho niho twahereye, turabona yuko abarundi bashayanyeko, abarundi cane cane abahutu n'abatutsi bararabanye nabi, baricanye no kwicana. Tuja turabona duti tugira iki none kugira ivyo ntibisubire, tuvuge duti plus jamais ça, donc ntibizosubira ivyo bintu. Cha tubona yuko twevyo biba vyiza duhereye hasi harya mu kibano. Tuja tuvuga rero kugira rero kuko harya mu kibano barazinanye neza bose, barazi uwishe, barazi uwagiriwe nabi, barazi watuririwe inzu, barazi ibi nibi. Cha tubatumira rero kugira ngo baduha amazina yabo bantu, bagaca babaduha, twebwe tugaca tubitumirira nomema kwizina tubatumiye rero bagaca baza mu nama y'imisi 2 canke 3, tugaca tuvugana rero ibijanye n'amahoro, ukuvugana ukuri, ugusubiza hamwe, ukurekuriranira no kubana neza. Muri ico gihe rero baca bagivaho bamaze kumva intumbero, yumva bashaka kubivamwo kubivuga. Dusha tubabwira barindire, tugaca turungika rero abantu biwacu nakantu ntashoboye no kuvuga, dusha turungika umuhutu n'umututsi babiri bakagenda kumviriza abo bantu. No kuvuga igituma abo bahutu n'abatutsi tuba dufise baba barashoboye, tuba twaragerageje tukaraba yuko bamaze gusubiza hamwe, barekuraniye, kandi ibi vy'ubuhutu n'ubututsi taco bibabwiye gushika uko. Hanyuma rero bagaca bagenda bakabumviriza, turagira Imana rero tugasanga nk'ubumwe n'ubundi barubatse neza ivyo babayemwo. Bica vyumvikana yuko wagize nabi acasaba ikigongo yagiriye nabi, ntibiherera ngaho ndacabandanye aho. Rero duca tuvuga duti ivyo ntimwabikoraniye muri babiri, vyakorewe mu kibano. Ikibano rero kibwirizwa kumenya yuko mwasubije hamwe, bagaca bagenda rero kurekuriranira hagati mu kibano. Hakaza abajejwe intwaro, abajejwe donc twe kubera turi abakatolika tukazana padiri mukuru canke umusubirira, tukazana n'abandi bose bakaza kuvyumviriza. Hanyuma rero bakahava bakavuga rero vyo babayemwo, bahejeje kuvuga ivyo babayemwo bagahana ikigongo, bakarekurana n'abandi bavyumva mu kibano. Ntibashobora rero nkuko bari kurabivuga yuko bagira ubwoba kuko baba bamaze kugira. Hanyuma rero hari itegeko ry'umugwi severe rivuga yuko abo onye, kubera twebwe ntidukorera severe, dukora inyuma ya severe, muga twisunga amategeko ya severe. Hariho rero itegeko rya severe rivuga yuko abo nabo bita les témoins de la réconciliation, ivyabona vyo gusubiza hamwe. Abo onye hari itegeko ribakingira rero, ntibashobora guhangagwa n'ubutungane, bazorindira bwa butungane bw'inyuma y'intambara. Ubwo butungane rero nibwaza hakagira uwuja kubashengeza wundi
kuko duhora tubibabwira uwundi abazoheza bagende kwitaba nabo nyene baravyemera bati tuzokwitaba kandi nta kibazo tuzogwama twemanga ivyo twabayemo kuko twarabotse ku mutima. Murakoze cyane. Hama nko bwa Rotary nihe solution batanga n'ubuhe mwizero batanga kumuhari Rotary? Twebwe muri Rotary dushimikira gufasha abantu batagifise umwizero, tugashikimira gufasha abantu bafise ibyo bakeneye kuko twemeza yuko abo bantu tubafashije abo bantu tukabaronsa utwo baba bakeneye, abanyeshuri babuze ibikoresho tukabafasha, ari amavuriro kujya mwabonye bavyerekanye Rotary igize ikishoboye ikabafasha, ari abo bantu usanga umengo baribagiwe nibo Rotary igenda itumbereye tukabaha umwizero tukibaza yuko iyo ubuzima bwabo buriko burahinduka nabo usanga biteguye kubana neza n'abandi amahoro agatsimbata. Donc muvuga yuko mubicisha mu nzira yuko muri abo mugenda murafasha, muvuga yuko ni mwafasha abo muba mufashije baca babana neza n'abandi, niyo nzira mukorera. Turemeza neza yuko iyo umuntu akumiriwe, iyo umuntu hari ibyo adashobora kuronka, adashobora kuvugwa, adashobora kwiga neza, adashobora gufungura neza, usanga atiteguye kubana neza n'abandi. Iyo rero tugize icyo dufashije abantu batari bake bakagira umwizero, nta utanga icyo adafise baragira amahoro nabo bakayaha abandi. Murakoze cyane. Reka rero ndabalibere nari nabasabye umwanya mutoya kugira baje mu bindi bakoze umwanya munini. Mwakoze cyane.